ndumva ko ntubisuporta ndumva ko ntubyakira kubona wahoze ari umukunzi wanje akundana n'umugenzi wanje nkaza mbona wewe naho ranza kwidogera niwe murakundana mbere ahubwo narakubakiye tu narakubwiye CDF wewe waje ufite muri tela iteguye ndumva ko mu buryo bw'umubiri ndumva ko ntubyakira ndumva yuko byumva baza ndumva yuko no sha ya birabishe deja nakubwiye ngitugitangura ati no kubona umu ex umukunzi wawe bariko baravugana bisanzwe n'akapere n'akamesaje gasanzwe ariko ararondera nka information ariyo yose urumva umutima usinje ati kuteye bariko baravugana hariho kumva ubwoba hariho kumva umuntu mukunda utamo hariho gufuhega kurengeje no gufuha bya bindi bisanzwe genre ntanyikana nitaba nk'umari mu biki juste kwiyumvira gutyo ishizeye n'ugitaye ngaho oya okay umwex urabizi ko mwakundanye kandi urabizi ko bambe bakundanye kandi urabizi ko bakundanye bya vrai bwa rukundo hama bica birashika barahebana urabizi ko higeze ikintu sha ubonye bahuye bakaramukanya bagatera inkunga plus de 10 minutes nikakuza hari akano kaza ati bakavugana n'ikimbeka hajya ugasha ntibasubiranye gutagumuza kombera ko nkunda kandi nzi ko usokana n'umugenzi plus umugenzi wanje shaje nakubwire kumva zo gukunda abagenzi banje narengera yuko wagiye gukundana n'umusheri wanje ariko mwaza nakubwira ati urazi n'amakuru y'agari tipo naco wanje rero bamenyesheje ivyo umuntu bisezerana twa tumaze iminota 30 ariko muratwumviriza ariko bitatuvuyeko ariko twagerageje uburyo bwose turagwana tutabwiye ko turumurare mutatubwiye ko mumukunda ndamukunda ariko shenye jamurira ko mu kirundi ziba rivuye mu mutima handi akantu namvuga igifaransa ngo je t'aime ngo je l'aime nango nakanyene urikuye kubera ko menga karanyaruka mu kuvuga nani karimereye wewe bivuge nawe mu gifaransa atuye mu ndamukunda mu kirundi mwumvigere bimeze n'umuntu wawe uri kubigira ntiyavuga ko bamubesha kazi yuko usanga n'umuntu wawe hafi usanga umubwiye mu gifaransa bashira sigari bashi umuvyeyi umuvyeyi kuvuga ndagukunda mama ndagukunda sitaka batwige muri bakinyegize ikibazo twizera ko abantu badukikirana muri benshi message n'amabipe murayemerewe ko twacerewe nta kibazo ya 30 twahora tubaha kugira mutwereke yuko muri kumwe natwe nibaza yuko ubutumwa butaguye gushika hama tukire ko tuvuga suje bavuga ati none ko wumva muje mutiba mutunyarukirize ntibari mwanya muto reka zaira babwira no munsi cyuko cy'umunsi hama twatumurongo mutangwe kutubwira ivyo uko muvyumva mbere ko munaduhamagara natwe turababwenge tuvyumva numva ko nyine bimeze uyu munsi cyo cy'umunsi kiyavuga gutya ni vyiza canke ntacyo bitwaye gukundana n'umukobwa yahoze akundana n'umugenzi wawe cyangwa umuhungu kuvuga gukundana nk'uko basanzwe babivuga n'umu ex w'umugenzi wawe ntacyo bitwaye ukundana n'umuntu murahebana aca akundana n'umugenzi wawe kandi bana b'abagenzi ngo bari kure na kure ubu ni nyine ari proche wawe nyine kure na kure ntacyo bitwaye nta n'icyo biba bivuze ahubwo wa wundi aba ari hafi yawe wa mugenzi wawe nyine uvuga ati uyu ni soma mbike vuba aca tugaruka kuri wa muntu twakorana fanga ati jewe namupapuye dozo nati jewe none nabonye ariko aragotwa ndamutwara n'umugenzi wanjye ariko arafata nabi uwo bakundana kurureze ngo muzishire telefone zote nimero za telefone zawe nga dozo nabatubwira ati nibisanzwe nibahebanye Azayel wewe urashobora gukundana n'umukobwa yahora akundana n'umugenzi wawe canke wewe canke umukobwa mwahoze mukundana yakundana n'umugenzi wawe umva ni deux choses soit uwo mukundana yakundana n'umugenzi wawe canke wewe ukundana na oreka ko umukobwa mwahoze mukundana akundana n'umugenzi wawe
icyambere cyoco genda ndafise umugenzi wanje nyine umu brother wa hafi itegeko rya mbere rihari umugenzi bwacu kirazira gukundana n'umu ex wacu icyo tegeko rirahari iryo rira bien souligné tikomeza nkahebana n'umukobwa nta burenganzira ufise bwo gukundana nawe mukundana icyo ni kimwe ikindi je numvenga tutitaye ivyo vy'amategeko ku bwanje nyine ndi jenyine shaje umenga wapi nitwokundana vraiment gukundana n'umuntu nzi yuko wigeze gukundana na naka urazi yuko natuma numva yuko wakundanye n'umuntu ariko sindamumenye sindamumenye singumbe ndanamubona simbe ndamuzi ukambwira ati okay ndafise aba ex canke ibanga okay aho ni bo aho wacaza canke ati deja umuntu nzi ko yoba yarakundanye n'umugore wanje canke n'umugabo wanje ndanamubonye bariko baravugana uragira agatima ati bye man bagira basubirane gute muvugana nyene iyo vile ntumuzi umuzi ko yahoze akundana n'umugore wa canke umugabo wawe yumva rero umuntu uzi uramubonye ari kumwe n'uwahoze ari umugore wawe shaje ni kuri sinavyemera okay bimwe navyo bavuga imbere ko je mvuga ndavyumva bigenda ko badati bimwe navyo bavuga ati ofete imana ihuda wabigenewe ni kuvuga hariho umuntu imana yakwandikiye siko aremera imana katutanga kwa karorero hariho umuntu imana yakwandikiye mbega uyo muntu kugira muzohure cyangwa kugira muzomenyane niyamucisha ku mugenzi wawe nawe oya ivyo rero ibihagije n'ibintu vy'iyobokamana ibintu vyo kwemera mugabo ikintu badahaririza n'umutima urabizi ico umutima kiguma kidubiza nk'ubu reka dagoye nk'akarorero umuntu imana yakwandikiye ntawe umuhungira siko ntawe umuhungira yakundana na brother wawe mu maraso yakundana na kuza yakundana na toto ico gihe ndahunga vraiment none ico umutima naco canke ico imana yakwandikiye ubyumvira hehe oya reka navyo none yiba yanyandikiye umuntu azobanza guca hariya naca ahandi ntazi zazimana n'igihumbi okay jewe no kubera je ndabifata kubiri ijya mbere ntaco bimbwiye cya kabiri ngo birakimbwiye mu buryo bw'umutima mu buryo dufuha mu buryo dufata ibintu n'ubwenge bwinshi ndumva ko ntubisuporta ndumva ko ntubyakira kubona wahoze ari umukunzi wanje akundana n'umugenzi wanje kandi uwo mugenzi wawe ari proche wa wundi uvuga ati hewe ni wundi wanabwira ntugorane munashwanya wa wundi wamubwira turazireye ati umunsi ko ivya paranganye kaza mbona wewe naho ranza kwidogera niwe murakundana mbere ahubwo narakubakiye narakubwiye CDF wewe waje ufite muri tera iteguye ndumva ko mu buryo bw'umubiri ndumva ko ntubyakira ndumva yuko byumva baza ndumva yuko sha birabishe deja nakubwiye ntitugitangura ati no kubona umu ex umukunzi wawe bariko baravugana bisanzwe n'akapere n'akamesaje gasanzwe ariko ararondera nka information ariyo yose urumva umutima usinje ati kuteye bariko baravugana mbega imana yanje ntagira basubirane ariko none mugabo ni kubera kumenya cyahindura ibintu byo byo kutamwizera uramwizere ga hariyo kumva ubwoba hariho kumva umuntu mukunda hariyo gufuhega kurengeje no gufuha bya bindi bisanzwe genre ntanyikana nitaba nk'umari mu biki juste kwiyumvira gutyo ishizere ntugitaye ngaho oya okay umwex urabizi ko mwakundanye kandi urabizi ko bambe bakundanye kandi urabizi ko bakundanye bya vrai bwa rukundo hama bica birashika barahebana urabizi ko higeze ikintu sha ubonye bahuye bakaramukanya bagatera inkuru nka prido diminere nikakuza hari akano kaza ati bakavugana n'ikimbega harya ugashani basubiranye ubwo si kuvuga ngo wateye icizere nakoba kaza bisanzwe ivyo ni ku muntu utazi utavugana yumvire ko umuntu rero uzi yuko ari umugenzi wawe azaye turahuye ndi kumwe na brother wawe canke sinzi numva umengo mugabo
mugabo reka ko yansuye niyumviye gusa umenye ntaco bitwaye ukuntu jewe navuze ikintu kimwe none ntaco bitwaye umwanya wundi umwanya biragitwaye bigitwaye kubera gufu bigitwaye kubera hoho rero ho mwahibanye ukimukunda ya urashobora guhebana n'umuntu ukimukunda wayibona neza reka kandi ukimukunda birashika bamwe bavuga ati waramvanze sindavyakira bamwe bafata umwaka wose kugira bakwibagire ko bamugiriye nabi situation ziraye canke n'umuryango bahebanishije idini ubwoko hari abantu bahebana bakundana naza mugabo iyo vyinjiye mu bintu vy'imyemerere ari ukuntu cimbanza nkabivamwo gatonya mugabo reje namamvu iyo sije ikintu cye niyumvira ubunyene bivanye nyene mwahebanye ego kuko je nimba twahebanye twumva yuko shaza reje nawe nitujanye vema nubona tuma dushwana vision zawe nizisa na vision zanje nukuri turabona yuko twihenze nose ko abantu bihera ego mu kiganiro ciza giteka yatanga umuyagiye imvira umuntu mwahebanye gutyo n'undi muntu mwahebanye kimukunda wa muntu yakubabaje ku mutima wa muntu utifuza no gusubira no kubona bibanze umwibagire ufata amezi n'amezi kugira umwibagire mbere byaranase ko usubira no mu rukundo kubera uwo muntu prenonsa uyo niwe ntusuporta yuko yokundana n'umugenzi wanje kuko icambere na mbere umugenzi wanje urabizi ko twahebanye tukikundana nkimukunda byarangoye kumwibagira wewe rero mushiye mukundana kugira ngo ndamubona none ndakubaza none okay byarakunze yuko byarakugoye ko umuheba kubera ko wari ukimukunda none azomenya ryari yuko wamwikuyemo umugenzi wanje wategereza kubimenya nuko okay araje après ina natinone hiwe none uracamukunda wewe tinani ko karandraga tiwapi kwe apana no kukodraga none ko turiko turaba proche cyane kuvuga twarenze etape yo guteretana tuko turaba proche nyine uko urana kwa kondi umugenzi umuza ko nyine uvuga ati aranyicara ngaye mubwira tuko turaba proche nyine ukuntu ejo twarabonanye nashaka kukubaza ajaci yo mwaka Numva abantu botangura ko dutelefona kubera tuka ntabijana mu nzira ndumva umengo nubura nkumagarara kubera ko hariho umwanya numva ko ataco vyombwira n'ikindi gihe bivanye na situation mwisanzemo nukuri reka basinda kubenga karorero hari uremera ko ari abantu bakubwira ati umugenzi wanje tufate tukumbwira umugenzi wanje dufate izina itwa Alice Alice umugenzi wanje urazi ico twafuye na Claude kandi urazi amarira narayendarira urazi ibi byose narakimutazi ntimwandaye muri abantu duhebanye nawe nta n'umugenzi nyine bisigura kuja kuri kote yanje kuja kuri kote yiwe ivyo vyonyene ugasanga hari abagenzi bameze gutyo genre kubera ko umuvugana n'umu ex wanje kandi niko tumeze ako konyene ni kubugenzi ukumva yuko umviri dutegeza gushikira jewe niba navuga yuko je amakosa nkumva nawe urabikora Alice kirazira kandi numva rero ngo barakunda na Claude deja biranse ko support akora abagenzi cyo support wako afite ndabuza amagarara kubera hari gihe byombabaza nyine naye ndabona ni gihe numva ngo byari ibintu bisa duhebanye na miyabe duhebanye kubera ko twabonye ko ibintu byacu bidapasa yego ibizo byacu bidasa wowe ushaka kubaka inzu jewe nshaka kubanza kwiga donc ubuzima buriko buratuma nta n'amateye ibise bubundi none uciye wikundira umugenzi wanje mufise vision imwe jewe ntaco vyombwira mugabo mu gihe mwavanye ukimukunda aho biragoye aho rero sasa ukuri wowe nkoze mu gisebe ndababonye n'ubugeni bwanyu ntabwo nozamba basha reka batubwire nabo ko nyine nimutubwire kubera yuko jena Greta birasiko duhuza nimuduhamagare mutubwire ni 69 turi ku kintu kivuga kiti urashobora gukundana n'umuhungu cyangwa n'umukobwa yahoze akundana n'umugenzi wawe wa mugenzi wawe wa hafi urano umugenzi wawe nyine muri kumwe nyine ngaho mujyamanye mu gitanda canke wa wundi ubwo wamubaza sister like a sister wo kundana nawe
hege gato imbere ko twakura nta bintu kera abahari bavuga yuko upfakaye wacurongora umutoyi w'umugore wawe hariho na famiye aho ni kubera yapfuye yitavye Imana ngagihe ntushobora kirazira yagize ati ngo murahimana bane namwe umugabe bwa Radio IREBE FM muri Ndamukunda ubutumwa burebure ariko reka ndagaruka ndabusome inyuma yo kwakira ino telefone IREBE FM alo aciye agenda ni 69 ubusa 75 ubusa 75 uraza kutubwira uvyumva gute yanditse dozone amahoro y'Imana bane namwe aho mu bwami bwa IREBE FM muri Ndamukunda Miss Azael aka Azalove Miss Greta aka Geleta Shu ikaze ndi dezone eka iyo dolove hama gukundana n'umugenzi wanje bro ivyo bintu mani birasarishije kweli je nogira tahebanye neza hama cengo ndakubonana umujama wereka bro none dozone we ntiwatubwiye ko umusheri wawe mwese umugenzi wawe abantu muko batubipata ningira mwabuze umurongo mugerageze mudatwara imirongo abandi nakuri mwakuye ego salut abantu banje mumeze gute shaje nari bakumbuye kweri Azael nagira kare wampenze hama ku bwanje ntawe nukunda kuko bisa nabi kandi acabona umengo niwe watumye bahebana yari fafa numva ngumukundanye ucumengo ni reka twakira IREBE FM alo mwiriwe n'amahoro alo aragiye n'umusingira umurongo uriko urabangira rwose papa yavuze ati oya ako ucumengo ni watumye bahebana uciye winjiramo none si ibintu bisanzwe arabitahura none ndabitahura mbe umugenzi wawe kuvuga uramwingira akambwira ati bro none katwita IREBE FM alo agatelefone kawe karamugora ariko turabona ko kiri ku murongo sinzi ko batwumva alo ntacagaruka ego jewe urazi Greta jewe nongera ati none bro si ibintu bisanzwe nimba vyarakunze oya bwa nicyo gihe urazi nobikubwira ndi tumaze dufate nka 2 mois no ex wawe dukundana kuko nawe ivyo mubana bakabwira ati none gabe none ijya mugenzi wawe azabifata gute niyo dukundana none ko kikwanza mubanza mukakundana nagira mubanza imbere ko mukundana nagira mubanza mukabaza umugenzi wawe none mubaziga ziki urukundo rwanda barimo bon ni kuri vraiment jewe numva ahubwo ivyo bintu biri kwinshi kubera hari abandi bashobora kubwira ati jewe tant que utatanguye kugendana ndimwo kuko twemezanye yuko aho y'abagenzi bashukana je nkibazangura sister wanje kumbe nkuya karenge ni wewe uca winjira mu gihe mutakundanye iyo nindi point ya gatatu ko burya maze kuvuga zibi ko novyihanganira undi mwanya ko novyihanganira ubu nawe mvuga ni umve tanko tinjiye nkirimo IREBE FM alo n'amahoro yego ndamukiriza Greta umeze neza mwiba amahoro yego muvyumva gute two tuganira nande alo turumva ko ari muri Congo yego yego telefone ari muri Congo alo muri Congo Bruce muri Congo mumeze neza icyo nuvuga yego ariko mwapfuye uko umuntu mwahebanye afere ko akundana n'uwundi uwo wundi nawe ari ujya mugenzi wawe wa hafi vyakira ngo majambo make
hari igihe cyo mwapfuye we ushaka ko tubahuza merci utakimuhondo ushobora ahandi amakosa y'urukundo bavuze bwe ukabandanya none uwo mugenzi wawe bamaze gukundana ntiyogushavurira canke we ntiwoshavurira uwo mugenzi wawe ushobora gutaka kimushakaho ati utakimukeneye kandi wumva yuko hari igihe usanga mushobora guhebana ariko ukimukunda ega kujya kwa cyane naje mwahebanye ntuba mwahebanye umuntu ukimukunda niwe wamuhetse ukora kwigumura uba wigumura urakoze cyane utiwe bahebana bamaze guhebana nta rukundo ngo barukirimo aho bahebanye naho ati kugira ko no kwafite n'ibindi twumva rero hanze mbega mwoba okay wewe uti jewe umukobwa twahoze dukundana nawe ukundana n'umugenzi wanje pfapfe nta kibazo ushikiye twahebanye kuna n'umugenzi wanjye nyene umugenzi wawe wa hafi nca bigenda gute ubugenzi bw'abandani n'uwo mukobwa muguma muri abagenzi ibyo mukobwa gusa ibyo cyo ko kitabira na kahise uri kumwe n'uwundi nabaze kushinga urwanda bikiba ntaco vyakubwiye kagusa icyamba rero yamutubiye umukobwa ntazi yagize iki umukobwa namwaye invitation yagiye ku muhungu we umugabo we yarahaye umukobwa waramuhaye invitation hazi umugabo umukobwa nk'inyata umukobwa ntiyakubwiye yuko impamvu ataje ari iyihe umugabo bambwiye yuko ataziganye bajya mu buzima bwiwe bwose ati uwo mugenzi wawe arabizi warabimubwiye naje kurusambura nari inumi Prince ampaye iyindi idee none wase kubera iki wase kubimubwira yase kurusambura kandi yohava navuga ati uriko urambesha urakoze cyane urakoze cyane gose Brice urakoze gose urumva bazi igisobanuro ko mpaye ndidi nivyo rega hariho abantu ashobora gukundana n'umugenzi wawe kugira gushavutse ego akagusha ati urazi ikintu kimwe jewe kugira ndagushavutse ngira nkundane n'umugenzi wawe umugenzi wawe ntiyoba ari umwizigirwa niyo bikubwira umugenzi wawe ni ukuvuga umugenzi wawe azi ko bakundana umugenzi wawe azi yuko ari agakupure katese ubwo uyu mukobwa arazi ibintu arimo ashaka kubabaza ariko umugenzi wawe yoza bakubwira ati none kujya mu ex wawe ko ariko arandondera bimeze gute okay aho nimugeye muri mukondo tufate nk'akakarorero ka Brice muri Congo avuze ati jewe umukobwa dukundana twakundanye akundana n'umugenzi wanje cyane ariko uwo mukobwa yamarika arambwira ariko atazopfa nyibagiye wowe uvuga ati wocu ugenda kubimubwira wait ngo nukuvuga ubu barubatse bose hama umwex wawe akaguma amubwira ati sinzokwiba ati jewe sinshobora kuza muri mariage yawe burya sindakwibagiye ndamushimiye numva ko yese kubibwira mugenzi wawe kubera avuga ati nuba ndarusambuye government yakoze nk'umuntu kweri yarashyize haca haza akandi kantu wowe umukobwa urazi ko yakubabaje none wemeye ko babaza umugenzi wawe oya none usanga bahebanye batababazanije ariko kandi Brice nagaruka tubwire ahubwo vyagenze bitagira abahebana nimba jewe uko bahebanye kose numva umengo reka nibagire yuko wagiye gukundana n'umu ex wanje mugabo uwo mugenzi wanje okay fata example umukobwa w'umugenzi wanje asigaye akundana n'umu ex wanje umu ex wanje ndazi yuko twahebanye nabi peut-être ari umuntu mubi jeje turahebana ko nukomera ko umugenzi wanje umubabaza ndakuzi yuko
none wasanga nawe ugiye kubibwira umugenzi wawe agaca ababwira ati ntabwo uriko urafura Greta ati tureke nzobimenye nareka kubimubwira kubera ko ndazi yuko umuntu urashobora kumbera mubi urashobora kutambera umukunzi mwiza mugabo ukazohinduka ku wundi ariko nturahinduka uriko uranaza kumbwira ko kinkunda aho niho rero ega nizo nyene bisavuze kutaguma uza kumbwira ko nkunda kandi nzi ko usohokana n'umugenzi plus umugenzi wanje shaje nakubwire kumva zo gukunda abagenzi banje norengera yuko wagiye gukundana n'umusheri wanje ariko mwaza nkakubwira ati urazi n'amakuru y'agari tipo naco wanje yamaye karamwe ko nkunda nabona message reka dusaba ubutumwa salut Hamandi Diela Munyakabiga ukundanye n'umuex wanje uri umugenzi ni izina no hita ndagibagira ryawe umpimukiye pe shalom gatana Israel batiriye ni Azael ndi Anise aha kuri Musaga muraturyohera cyane ewana mwahuje amaraso mwokwikundanira ariko Jesse no bikora byasarisha kwikina batabikora mwahujama wewe warabivuze mwahuje amaraso mwokwikundanira ariko Jesse no bikora mba wewe waravuga ko biri normal mugabo ko atabikora kubandi ni bava ni ko ari bonus ya kuri Jesse ngenzi yanageza ego amahoro ndi yumvire meshake ibukinanyana umutumba wa Runenge hamajewe ivyo byarabaye nakunze umukobwa nkabana nifise umuhungu tugendana hanyuma akanshi nyuma akaza kumuganiriza hama wa mukobwa akagaruka akabimbarira uwo mukobwa twubatse urugo vuba oya uwo dusubiramo ngo jewe ivyo byarabaye nakunze umukobwa nkabana nifise umuhungu tugendana hanyuma akanshi nyuma akaza kumuganiriza nakuvuga umukobwa yaza kuganiriza umugenzi wiwe umugenzi w'uwo muhungu agenda kuganiriza wa mukobwa hama wa mukobwa akagaruka akabimbarira ubu mukobwa twubatse urugo vuba umukobwa yacaze ati sheri umugenzi wawe kaguma bigute kaguma ndiraga abagenzi ni babi aba bagenzi oya ivyo navyo kumenga harimo n'ububandi ukuntu namamvuga tuze turaraba abo twita abagenzi uragiye kuganiriza ujya wita brother ariko aradiraga kopine asino jeno nakwiye bite ndi David mukinanira 3 muriko mubikora neza mubahwe ndabakunda sana turagukunda cyane David bite umeze neza ndi Isaac but jewe naho twovana nabi uri mujama ugakunda umu ex wanje sinavyakira neza ni beef nini cyane tonahera urakoze cyane Isaac salut jewe narinda bakumbuye yo natwe tubakumbuye cyane hama kweri birababaje jewe byarambaye ko umukobwa twari dukundanye tuhebanye cyane isanga nkundanye n'umugenzi wewe abimenye ntibasubiye kuvugana ahubwo bahuye bakanagwana mugaje ntibirahera mugaje we ntaco byantwaye kuko ivyo nakunda ntiyabinkorera nanje ndamuheba cyangwa ndana n'uwundi ariko bashaka dusubirane none mu mpanuye iki ndi king ku Musaga king yambuca kadusubira ubwira n'abandi bacu badufasha salut narinda bakumbuye sana hama kweli birababaje cyo byarambaye ko umukobwa twarakundanye duhebanye cyane isanga nkundanye n'umugenzi wiwe kushobora byumva no kuvuga n'umuhungu n'umukobwa umuhungu yarakundanye n'umukobwa umuhungu baca bahebana n'umukobwa acagenda gukunda umugenzi w'uwo mukobwa aho ndagutahura cyane isanga ngundanye n'umugenzi wiwe umva ndi twahebana cyane isanga nkundanye n'umugenzi wiwe abimenye ntiyasubiye kuvugana umva abakobwa ahubwo bahuye baranagwana mugaje naco byantwaye kuko ivyo nakunda ibyo nakunda kuwa mbere ntiyabinkorera nanje ndamuheba nkundana n'uwo wundi sawa ariko ubu umwe wa mbere ashaka dusubirane none mu mpanuro iki ashaka none ari tayari yo kumukorera ivyatumye amuheba dufate ko ari tayari dufate ko yikosoye amakosa yahora akora ahubwo na hakingiho kutubwira yohebure wa mugenzi barakundana umwe wa mbere
nahiwe kutubwiye kandi yadusabye tumuhanure. okay nkubona mubwira ati ngo hebo wa kabiri ngusubire kumwe wa mbere urumva gute je numva namubwira ati ariko wa mbere agume ko wa kabiri kubera n'ubundi wa mbere okay akubwiye ati sawa nzoza ndabikora ibyo wasabye kandi uvuye aho babigukorera utarinze no kubisaba ntacyo ubuhinduye ibyiza ukwigumira aho uri kuko n'ubundi ibyo bagukorera ntiwarinze urabisaba ati nkorera ibi inya ni ukuvuga uwo wanyagarutse kubera ko yabonye yakosheje en plus de ça anagarutse harabayeho n'ingwano baranagwanye hagati yabo nyigumira ngaho onye kabiri atekana shakenge nanje numva umusinahinduye ivyo Zaire avuze kubera ko waramaze gufata decision yo guha wa mbere uja gukunda turengereye uko abagenzi waramaze gufata decision yo guha wa mbere ubunyuri ku wundi ubundi nimba yagukorera ivyo ushaka nimba mwari muhuje ubwira umuntu ko wa mbere yikosoye bibaza mbega iyo atawundi barufise mukundana byari ko byoroshe kukubwira ati ko mbagira ikosore genda musubirane ariko muri uwo mwanya harimo uwundi muri uwo mwanya harimo umuntu mukundana wumvugira umuhebe kubera uriya agira ikosore ni iki kikubwira ko byavuye ikosoye bene washikayo ugasanga biracari kwa kundi ikindi kandi none ikosoye ikintu ufise ngaho onye ugifise atiri waramikosora merci urafise nk'udasarara urasubira hahandi bava azokugira ati rero ibintu nimba yikosoye muzohava musanga mubirimwo nk'amezi nk'abiri acagaruka kuri caisse de départ avuga ata mu rumenga nta bishasha ni mucume mu tujuwe uriko bakinisha salut hama uri umuhungu ukundanye n'umukobwa naho urankunda muca ndabanka mwese kuko ubusubiye kuvyo nahevye ndeje muramvye yasubiye ku byo yahebye wowe warabihebye nanjye ndabitoye uri urumva ko ari hamwe navuga icyo Imana yifatanyije ntabwo itandukana hari umuntu Imana yakwandikiye peu importe aho muzohurira peu importe inzira z'Imana n'igihumbi azanye nimba wewe Imana yaciye kuri wowe kugira mbone umutipe wanje oya aho nawe byo guca iwanje ibyo ntibyozamu nyirabahandi okay nta bantu bubatse muri di condition z'uko swat umwex w'umugenzi wanje ubu bageze nko kubana batatu bane kandi urugo ruryoshe rusa neza ko ngaho byosaba kumpa amapreuve barazuye asa nta n'umuzi ubu nyine ati titwana n'indi ex w'umugenzi we turubatse neza twaranavyara tutaranubaka ni binyene bariko baratubwira barahura bakanagwana ubu nta n'ubugenzi buhari bon imbere ko bagira mariage ti ntibanavugana mu bahungu canke mu bakobwa hama urukundo rwaranesheje barubatse baribarutse ubu bageze nko kuri 10 ans de mariage barahari cyane gose donc ivyo mucamo mura ko ari kosa ahantu ntushobora kunyemeza ko ari kosa kubera ko urugo rwawe rumeze neza n'abana hejuru none okay urugo rumeze neza n'abana ni bon ndi d'accord none bwa bugenzi bwa abantu babiri bwo buhagaze gutubu nivyo je biranda bugenzi buhetse birakuraba nyine none mwari abagenzi udashobora kunahura umugenzi wanje yuko ndyohewe mu rugo ko wakoze kunyereka umugabo nuko Imana ako buryohererwa ukambwira ati hagahera imyaka ukambwira ati shakreta nubwo nari nagushavuriye ko kumenya n'umuex wanje nukuri vraiment ndakuryohewe ko uryohewe mu rugo uraza ndabitahura ari cya gihe warakundanye n'umugenzi wanje ariko bitaciye mu bintu byo kuba ndi mu ex wiwe mwatwarahuye bite ahubwo twaramaze imyaka ibiri je nawe tutaganira kubera nkundana n'umuex wawe nivyoroshe
yamise encore impamvu bye ntubikora kuko ari ex w'umujama bikaca bishika ugasanga umujama niwe yatewe akadobo umva duciye dukundana bitaca biboneka ko ari niwe nakubwira birabivana n'ingene abantu bahebanye akavuga ati impamvu bye ntubikora kuko ari ex w'umujama bikaca bishika ugasanga umujama niwe yatewe akadobo Romva ntiyokunda umukobwa yababaje umugenzi wiwe yego ati ugasanga umujama wanje niwe yatewe akadobo umva duciye dukundana n'uwo mukobwa bitaca biboneka ko ari je nabikoze Jean nije nagutumye genda umuhebe genda ati kandi ugire gutya na gutya wumva rero ko bivana n'ingene abantu bahebanye biravana no kungena abantu bahebanye mugabo uje kubiraba no mu bundi buryo simbona aho uba wakoze ikosa mu gihe umuntu uba wamukunze byitwa yuko umugenzi wawe byase kuri we none nimba ukeneye gusigurira tubagira ati rero turakundana nawe mu ex wawe kandi nazi yaraguteye indobo iki kandi uko yamuteye indobo yarazara nawe gusigura avugira ati man byagenze uku yanyase gutya na gutya yanyanyiye kubera ko ntafise amahera yanyanyiye kubera ko nta kazi kandi waragafise warangomba ufise amahera muca murakundana cyumubwira ati none bitahura nta mahera arimwo ntihundi amahera je waramubaje umugenzi wanje turetse yuko nanje sha ndakwanga simva ko nogwa n'uwo mwanya wo kuza kundraga nzi ko warabaje umugenzi wanje abakobwa birashobora kudakunda ku bahungu bikunda gute ariko ku bahungu vyakunda gute urazi ko nyene vyakunda kumva ndanze ndakuririye azayere urabona Claude umugenzi wawe arafata nabi yaragirerera ugaca ubwira kundraga nana besti wowe oya abahungu urazi ikintu ukuntu mvuga yuko vyokunda nk'umuhungu umugenzi wanje aja ambwira ati yampevye naka urumva ko mbwira umukobwa wiwe yampevye kubera nta kazi ntaki je nkaca ngenda gukundana n'uwo mukobwa tugakundana bikamacinga nyine bigahura mumfata ikosa je noba nkoze kandi n'ico gihe je nobikubwira nkubwira ati none mani kumenga tuko turaba proche cyane no mu ex wawe ubona kwiki uburindira bigashika kuba proche uwawe hamwa none ko muraganira ndiro sabatadira Barcelona mukabondo kwico kibazo ca King yibuke ko usubiye kuba wadashwe uburimbwa nagumye kuri wa kabiri afa ndamushimye King wavyumvise nigumire vraiment ko wa kabiri kubera no wamere ntabazi nikimuzanye abaswe ko yadashwe gute wogaruka gute wogaruke ko bintu wowe warataye amplus ngo nuko je no vyumva ari muri cagihe atanumufise uvuga ati reka nje kuraba ko yahindutse kandi nimba ukimukunda egaye gute kimukunda yego Kinge natubwiza ukuni waramwibagiye vya vrai cyane nawe karacari mu kwakundi babivuga no nibaze batubwire ari akazi niyumviriye iyo bishitse naho ga umuntu mugakonda nako ukaja kumudraga yari umusheri wawe nawe akakwanyira kirata jesi sindukundana kubera ko ndumu ex wa umusheri wawe akakwanyira mw'ico gihe mwebwe babiri murafise uburenganzira bwo kwanka uwo mukobwa cyangwa umuhungu kuvuga yarankesheri kuvuga sheri wawe barahebanye hama nawe uragarutse mukundana ushaka ko mukundana umwana agomba arabizi yuko uri gentil uri umwana mwiza utameze nk'umu ex wiwe cyangwa nk'umugenzi wawe hama nawe akakwanyira murafise uburenganzira bwo kumwanyira rimwe wese gato urumva jewe twarahebanye n'umuhungu hama nkaca ngenda undi gato umuhungu twarahebanye umuhungu mwarahebanye sivyo hama umugenzi wiwe akacaza kundraga umugenzi wiwe no oya ahubwo wowe warahebanye n'umuhungu hama umugenzi wawe umukobwa
bagaca bagirana imigenderanire gusa umukobwa afise intention canke gushaka ko bakundana n'uwo muhungu hama umuhungu akamwankira ibyo babiri abakobwa barafise uburenganzira bwo kumwankira rimwe kubera iki rero umugenzi wanje uja kugira ngo umuntu twaze dukundana uyu muri n'abagenzi ariko urabona yuko nyine hari ukuntu nyine bishaka gushika ahantu ho gukundana nawe agaca mwankira muri babiri murafise uburenganzira bwo kumwana kubera iki none tutomwana gute kandi ivyo babahoye atari bimwe we mwarakundanye ariko wewe yambwiye ati shawapi je simitaye ari gukundana tibivanye nivyaherutse n'umugenzi wawe none aca mwanka kandi wewe ivyo mupfa atari ivyo bapfa nawe usanga aba yabayute usanga bari kwakora ko kuvuga ati shawapi vraiment je nitwakundana wakundana n'umugenzi wanje reka twita uyu muntu yari famalo Allô aga telefone karuka muri Congo chugaruka ni 69 075 075 urashobora kutubwira no kunyina vyumva turi kwisije uvuga ati wowe urashobora gukundana n'umu ex w'umugenzi wawe wa mugenzi wawe ari proche apana bamwe mukorana cyangwa bamwe mwigana bajya ibintu bisanzwe wa mugenzi mpapa wa mugenzi ugiye ahantu uvuga ati umve ndakubwiye aho ngiye ninagira icomba uraza kumenya byabereye uwo kwemera yuko bakundana mbeho bakundanye wacu vyifata gute ubugenzi nawe n'uwo muntu bwohera jewe ndakeneye ko haza abantu bambwira ati IREBE femalo namahoro amahoro ni Brice Ngaro ego Brice mwana w'intahe rero yewe rero umuhungu ko je umukobwa itakwituhebana umukobwa ntimwashotse muhebana umukobwa jewe nawe umuntu nawe yatoshoborana rero umuntu nyene nkadishapo wewe nkaba nawe nyene ndikwakundi nyene chomotele yeto rero uko je none ntabwo batubisangira igico n'urugendo ko umuhungu umugendo wanjye cyari kundani rero kundani uwo muhungu muzi namwe twashaka kongera ubuzima nshya muzanye n'iyoni reka rero ibintu byinshi vyakiriye byari byambwiye kuko namubwiye ati ako mwusambura mwamaze kububaka mwusambura mu rukundo biroroshye yego no kuvuga yuko wose warabicaritse ari babiri canke wabibwiye umwe ati wabicaritse ari babiri urabibabwira canke wabibwiye umwe kuvana nyene umuhungu amwe vyitwapfanye rero baragira umutima ngimufiseko cyangwa gushaka umwitorere umuhungu acaheraho nyene amwitorera kandi nizere yuko bitakubabaje byari byahetse ntambwira iti nuko ya mariage sangi n'undi nawe isabuni hari akabazo twagize Brice kujya kuntu yuko muri uwo mwanya canke muri ico gihe yakubwira ati burya Jesse ndakwibagira ndacagukunda mbega ko wumva nka kubabaza umugenzi wawe ntiwumva yuko ahubwo urikura mubabaza ko utari kura bimubwira ntazopfa muhemukira oya nawe ati ibyo bintu bisho byihuse nawe bihurije nawe ati nimero uri kwaye mfate nimero vange yego imaze kwitera ukahise aho tuzi kuri Kongo Imana ishimwe kutakimukunda kuko ibintu nk'ivyo wosanga muciye musuragira imigenderanire haga Imana ishimwe kutakimukunda ego ndimo ayasangiye urakoze cyane irambire ati sinkimukunda da ngarama ko yaba hari hakiriho urukundo yo mugira ni imigenderanire
hari ukuntu vyotirigana mu gatoya ukurumva ko umugore wewe aracakunda Prince niwe akamubwira tuzi n'amakuru shamba ariko atushaba yambarire kwanje kandi rero vyotubera vyiza bigumye uko bite mumeze neza ndizaka but jewe naho twovana nabi uri umujama ugakunda umu ex wanje sinovyakira neza ubundi ati bite ndi Beka Buja nta gusubirana n'umu ex yavuze ntiwofata iryinyo ryakuriye imyaka n'imyaka ko babwira King n'imyaka uyitore miyarara aho wayitaye ngo usubize mu kanwa kandi ubuze agaciro kawe nyimba yikebutse kugukunda ari uko abonye ukunze uwundi sivyo pe ubundi ati merci ndi King kumusagaragarutse ndabakunda cyane ku mwana mu mpaye ubu narashitse kuko ivyo nkunda ndabironka ntahugoye nakare nagusubira kuvyo wataye nakare nta gusubira kuvyo wataye kandi kuba ndi kumwe n'uwo wa kabiri sicoza ahubwo uwo wa mbere nyimba anyumva yumva iyi message areke kungora nakare ubunda kunzwe ahubwo ubunda mwibuka mbonye ifoto canke ijwi ndabakunda cyane ex wa King batubwiye ngo tukubwire ngo King yo kumusaka arakunzwe ahari amerewe neza kandi urumva dutumye ngo tubabwire ivyo twe twivugiye vraiment ndifafanga yose hama umve uko muba mwarahebanye kose uko wobusa kose jewe singeza mbere umugenzi wanje bamuhevye nanje uwo muhungu mba ndamwanse rero muba mwafuye icyuma warabaje umugenzi wawe none umugenzi wawe ni wewe rero nanje wakunze ex wanje umve na nume yawe no bamfuse umva ubugenzi no bamfuse kuko nta bugenzi bwo burimo jewe vyarashitse umu ex w'umujama araza kundraga naranse kandi yari handsome boy aho Claire basha birumvikana cyane ubutumwa ni bwinshi basha ndagarutse yayideyila kandi yanditse ukunda ni ex wanje uri umugenzi n'izina nohita ndagibagira ryawe umpemukiye aragarutse ati basha ndagarutse nakundanye n'umuhungu aho kunyitaho yitaho ivy'akazi kurusha jewe mugenzi we rero yarabibona bikamubabaza rero uwo muhungu ariko arandraga mpanura none uwo mugenzi we kubibona bikamubabaza vyarangiye bakundanye oya ntiba ariko aramudraga ashaka ariko aramudraga Nindira gato subiramo ubutumwa kubera ko ubutu ati ngwiki nakundanye n'umuhungu aho kunyitaho yitaho ivy'akazi kurusha jewe ndavyumva umugenzi we rero arabibona bikamubabaza urumva nyamugenzi ariko arabona ko umukobwa ariko ariyanuya ariko arabona ko umukobwa atitaweho ariko aramudraga kugira amufate neza amuhe keya ko umugenzi we nta keya amuha none kwanza uwo muhungu ari danger umukobwa cyangwa umuhungu umukobwa nta kimwe umukobwa yibereye aho afise uwo bakundana mbwa ntamwitayeho yitaho ivy'akazi none barabiganiriye umumoye n'umusheri wiwe aramubwira ko bitamuryoheye ikibazo ntacuze ikibazo ndazi yuko Diela iyo aza kuba ariko ateretwa n'uwundi muhungu yari kuba yaramwemereye kubera uwo wundi ntamwitaho ubafite ikibazo c'uko uwo muhungu n'umugenzi w'imbwa wiwe none barabiganiye n'umusheri w'umbwira tubwiriza wowe usigaye witaho ibintu vy'akazi cane sindabikunda nta mwanya ukindonyera harabaye nk'ico kiyago dufate ko cabayeho dufate ko ari muri babahungu akazi n'akazi babahungu bavuga ati jewe nigeza kwishikana ahantu ugasanga akora ijoro n'umurango ugasanga umukobwa umwanya mukenereye swa muronkerako dufate yuko bagaragaje kwiganira iyo shwa iragoye ati gute kubera ko niyagenda akabwira ati rero urabona yuko twarabiganiriye ko igihe kirekire ariko ndagira ngo wowe umugenzi wawe akarandondera kandi yabishyizemo ingufu aho niyabigenza uko araza kuba bateranije ari abahungu
niyagenda naho atabivuze nanakora iki jewe numva Diela ndaguhanira nk'umukobwa jewe numva umengo uwo mugenzi w'umuhungu mukundana nimba vyukura gukunda atari gushaka kuguprofita ubwo uwo muhungu agenda abwira umugenzi wiwe voilà nagende yubahuke uko yubahuka kukudraga nagende abwira umugenzi wiwe ati man cyo mukobwa ukura mufisha ubusa tukuritwara fo mukobwa ukuritwara fo je ndamukunda ndamutwaye pe tinanse kumudraga utabizi uwo muhungu nimba yiyemera kandi adashaka kuprofita kuko ashobora kuba agira guprofite kubera ko abona yuko ushaka urukundo warubuze ushaka keya wayibuze nimba vyukora gukunda ni yasume ubugenzi kwa kiba uja kumubwira ngo umugenzi wawe karadraga